nk'abadanseri dufate ba Fizo ba Natasha aba basitari ubona bagezweho ashobora kukubwira ati nkeneye impuzu imeze uko aha harimo ipantaro z'ubwoko butandukanye usanga mu maguru zirekura izo zose n'impuzu ziba zigezweho hakabaho n'udukanzu turi trop sexy two kujana mu ma soirée iki mu maboîte ego two kwirekura nyene two kwirekura two kwisanzura mu majambo mayi ego kuko muraraba aba mama n'abigeme nabayabona ko bitwararika kwambara cyane mu ino minsi kazi mchageno chacu geno cha widiga nikufisha communication zumwe ko marakora hirya no hino muri kumwe nanje Shashi Romantique turi mu madiri ya bamwe n'abandi kumenya mbega amadiri karakogwa gute mbega uko ruriteza imbere bige mu buryo bumeze gute ubu tuvugana kano kanya turi neza na neza mu gisagara cha Bujumbura aho bita mu Gasenyi uduze gato bita mu Gisandema natwese baca babona mu gisagara cha Bujumbura twaje kugendera umwe mu bajeje kwambika abantu bita umustilist yitwa Shadrack nibo mazina yanje ariko bamuzi kuzina rya Shadu ariko je ni Shashi Romantique aho twaje kumugenda ariko arakorera adandaza impuzu z'abigeme aba mama ndetse novuga no mu gitsina gore ubona ko ari impuzu zisa neza impuzu novuga zigezweho zishashe tugere kumenya mbega ariko arakora gute mbega aya madiri yiwe yifashe gute mu uyu mwuga wo kudandaza ndetse no kwambika abantu mugumane nacu kugira ngo mwumve byinshi aba stylist beko barazana ndetse mumenye namushaka kuronkera impuzu nziza kandi zibereye z'agaciro kandi novuga ko uyambaye nawe udashobora kwidogobwa nati nanje ndaberewe mugumane nacu kugira ngo mumenye amadiri atandukanye mbega amadiri yo kwambika abantu yifashe gute akogwa gute mbega umusaruro n'uwahe mbega muri rusangi gwariko rakora gutogira ngo gwiteze imbere mu kwishingira imirimo murakoze turabahaye ikaze cyane muri Shadudu shop ku mazina ni Shadrack ni Shadudu ariko batazira Shadudu shop irindi zina ry'ikirundi benshi banyita Shadudu ariko mu mazina yiwanje y'abavyeyi ni Irangabiye Shadrack Shadudu kavutse cyane Shadudu kavutse muri 2011 2011 ntanguye no mwuga wo kudandaza impuzu okay nanje ni Shadrack Shashu Change Romantique nanje kavutse 2016 ndiko ndakora umwuga wo kuvanga imiziki mu DJ umva turi kumwe na mazina yanje uyu mwuga wo kudandaza zifashe gute bo umwuga wo kudandaza ndakenguruka buke ndashima bivuye ku bakiriya baguma baza kumfata mu mugongo muri make abakiriya ntiwidoga barabonekana cyane nukuri sinidoga baraza kuri rya zina rya Shadudu bamenyereye kuva bya 2011 gushika n'ubu babandanya baza murabona naho nibereye baransanga ngaha bakambaza ku telefone abona barashitse okay nivyo gukenguruka amemo tubwira muri make aha icuje nico tuguhereza mbese turavanga ubu unye hariho impuzu za magaze hariho za balo ziva muri Kenya izi magaze tuzikura muri Turkey ego turashaka kumenya mbega ni kubera iki mwafashe ngo kudandaza impuzu z'abigeme n'abamama gusa igituma iki kibazo bari kimbaza bo imbere yuko ntangura kudandaza izi impuzu z'abadamu naratanguriye kuzabagabo ariko nasanze abakenyezi ni sawa abagabo zarangora sinumva ningene no bivuga mugabo abadamu ngiyemo byabaye bon abadamu no bwako bakunda kwitwara ikibyaye n'inyambaro cyane cyane kwambara ibintu bigezweho kandi abadamu barishishikara gose kijanye n'abakiriya muri kano kanya imyidogo sikirenga bo sinovuga ngo sinidoga ariko ndakenguruka nkuko nabibabwiye haje umwe babiri ndashima ego kubushake bwuhora ego kudandaza nubwa kugira shop ingana nkuko irimo impuzu zingana nkuko ana hari impuzu nyinshi navuga ko
zigezweho kandi zinazimvye z'abamama. Mbega turashaka kumenya mbega mweho kugira ngo muronke umutahe ungana nk'uko mwabigenjeje gute kumenga muri kino gihe ugwaruka dufise ubwoba bwo kuronka imitahe cyane? Kuronka imitahe novuga ni nk'ubundi bwenge Imana yampaye kuko harabaye mukuru wanje arambaza ati none ubona kugira ubeho ubuzima ko bugoye ugiye gutangura universite ubona wobaho gute? Jewe nyene ndiyumvira ndamubwira ati mpakanya nje kwiyumvira. Je nari nzi yuko ngiye kwiyumvira nze ndamusaba amahera mpa ku kwezi ati basize umfasha niyo 10,000 mfate agataxi vero iki mugabo sinzi mpwemu yandongoye irambwira ati ubuzima ko bugoye kandi ntiwo kwa musabe yuko yoguha udufaranga dukeya uraba utuntu ukora nyimba ari kudandaza utwema gutobonye mugabo mutazamumusaba buri kwezi ego hama ndamutura iciyumviro arambwira ati ngiye kuvyiyumvira ego. Muri kano kanya navuga muracyakoresha imitahe y'umuntu yabahaye canke mwarageze aho mushaka gukoresha kuronka imitahe mugasubiza wabahatije ataho bwa mbere? Gukora business ni ibintu bitoroshe. Amaze kumubwira iciyumviro ciwanje yaranyumvirije arambwira ati ubu ngira ndaguhe amahera nganuko arayampa mwico gihe kuva mu 2011 ntiyari amahera makeya mugabo kandi ntiyari menshi cane. Narakoze ndavuga nti reka nkore sindamumara amazi maze kubona rero mfise courage nubwo nakora nkahomba kuko haciye hajamwo vyo kupanga ikibanza ariho ivyo bita ngo kurihanga inzoga zirigara uhereza kujya kaba mutahe ngakujya kaba mutahe uhereza abadandaza nkawe bakaja kwinywera inzoga ayo yose n'amahera bari karava muri wa mutahe ncanza kwisanga sigaranye amahera makeya adashobora kurangura ibintu bingana nk'uko uyu hama buke ndakora maze gukora ko nababwiye ko niga nabifatanya no kwiga no kudandaza mbese hariho n'ibindi najamwo vy'ubukonvoye wanashima aho se kafaranga hagoma kaza karinji oya nikinjira iwanje ariko byari ibintu bimpa ubwenge binkabura mu bwenge nkamenya ati kurondera umukiriya nuku kubaho bigenda biramfasha buke binyigisha eko abanyeshure twigana barankunda vraiment ku rwego rwo hejuru hamwe numva izina rya Shadudu ryagiye hejuru riraduka kuva mu 2010 canke na 11 imyaka yaciye simike cyane muko murakora bino bintu mbega mumaze kubona ingorane abantu bahura aba stylist bahura nazo neza? Ngaho ingorane duhura nazo nuko urazana ibintu uzingura vyizeye biraza gukundwa ugasanga umwanya umwe ntivyakunzwe bigahagarika wa mutahe wawe ukicara ngaho onye ego si kuko ntandi ntambamye nini ndabona kuko nta mukiriya cyangwa umukiriyante wanje arigera mperanira nari kuvuga ikintu cyo guherana ico ntundira ngaha aye nta abantu babakenyezi bubaho ntibaherana mega impuzu nta date d'expiration zigira ndishobora kumara ngaha zikavundira ngaha canke ngaha anye impuzu zigumaze nta expiration ziguma zimeze neza? Ngaha anye impuzu murabona nico gituma tugira akakabati kugira zigume zifashwe neza turazibika neza naho yimarira 3 mois 4 mois nta ngorane si ibintu bibora uyifashe neza nticafure kuko hariho abakiriya baza bisize ibintu kaza uyibaha makeup zazindi amafondote yayambara akayisiga ibintu ivyo nivyo bintu ducunganwa kugira ntibaze barazonona handiho nta
ngorane n'imwe uretse ko iba yicaritse mu bwahe wawe. muri kino gihe ruba nk'impuzu zikunzwe cyane ziba ari nk'inzara. Muri ino minsi sinovuga muri ino minsi kuva ntangura kudandaza nagenda ndamenya impuzu zikunda. Mu bisanzwe izi nubwo zimanitse ngaha zirakundwa ni zaba bahita baba mama nyene baja mu mamanza iki mugabo hariho izindi rero no kubwira zabajya nk'aba danseur dufate ba Fizo ba Natasha aba bastar ubona bagezweho ashobora kukubwira ati nkeneye impuzu imeze uko polo mama nk'ubu turafise amapantaro ziri hajya angiyo aho nk'iyo bayita cargo ni pantaro izimvye irazimvye kandi igezweho hajya hanze hose zirahari aha hose imizo zirimo aha harimo ipantaro z'ubwoko butandukanye usanga mu maguru zirekura izo zose n'impuzu ziba zigezweho hakabaho n'udukanzu turi trop sexy two kujana mu ma soirée iki mu maboîte ego two kwirekura nyene two kwirekura two kwisanzura mu majambo mayi ego nico gituma nakumenyesha ko apa yibi uba ubona izikanzu mengo ni ndende turafise n'utundi haza umuntu akavuga ati jewe nkeneye agahuzu kameze gutya nko kuja muri boîte de nuit runaka hamwe bambona ari sawa ibintu bimeze neza. Mbega muko muraraba aba mama n'abigeme naba yabona ko bitwararika kwambara cyane mu ino minsi. Muri ino minsi hanini novuga n'abantu baba mama ko aba mama deja ngira novuga nibo bafise uburyo kurusha abigeme kuko n'uwo mwigeme aza kugura impuzu ngaha hari igihe aba yahawe amahera na mama wiwe sico kimwe rero n'uwuhabwa n'uwiha sico kimwe aba mama ngaha baratugendera cyane kandi bubaho. Okay, Anisa. Hari akanongira ncishe mu rubwa ko kaba akantu nabonye amaso nyene arengana ku unye. Ibi bishushanyo canke ibimaneke mushira k'impuzu ukuntu bikoze babiha ibisusu binini byayifasha iki kuntu umuntu abona impuzu. Ibi bipopi dushirako no kumenyesha yuko navyo bitandukanye kumenya na karite yavyo naco nikindi cigwa nk'ubu unye hariho ivyo nahorana bifise udutaye duto duto ucambitse k'impuzu usanga idahagarana neza ngo umuntu abone ni sawa byabaye ngombwa yuko ndabihindura nkazana ibigezweho ibi rero biratandukanye ari bifise amataye manini gihagarika impuzu neza bagenda bahindura nk'ivyo nahorana kuva ntangura 2011 kuduga 2018 gutyo biratandukanye nibi inyubu mfise ubu. Okay. Navyo twabagendeye aho musanzwe ko murakorera aha mu Gasenyi mbega muri ko murakora gute kugira ngo muzogire ayandi mashop hagati mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu hama no gurakana harongera akazi biciye ku mugambi wanyu. Mu bisanzwe nta muntu atagira indoto zo gushika kure gusa ndabisengera nkavuga nti gikuru nuko noguma mpuza n'abakiriya banje abitwara ko neza nabo bakabandanya baza kunteza imbere ibisigaye nsanga vyikoze kuko uko natanguye sinari mfise ibi wari kumbaza ibi bipopi binini kare nakoresha utwonye dutoya nitwo nari mfise gusa muga kubera ubwo uhoraho no kwizegwa kw'abakiriya ndagenda nameliora buke kuburyo n'ubu unye n'uwo twakorana narashoboye kuronka n'uwundi aza kumufasha usanga nyene ibintu ni sawa urumva ko kare twari babiri ubu tuko tuba batatu ejo tuzoba 4 5 6 nivyo ngenda se guhora. Okay, Shadudu yibona he mu 2040 mu 2040
ndashaka kubibona ahantu kure cyane et surtout izi ni projet d'investissement projet ushobora gukora ukavuga ati naho noba nabaye umutama ko imyaka izobiri kiregera imbere ubu uryamye ukabona ka message ati haraje ibihumbi 10 vyavuye muri ka gashop ivyo onye nico kintu numva nshaka ni vision yiwanje nshaka gushika ko hamwe naho noba niryamiye mvuga nti numvise uwumbwira ati ibihumbi 10 vyinjiye turi muri cya gihe ubugoroka rufise ubwoba bwinshi bwo gutinya kwishingira akazi kugira ngo gwiteze imbere mu gutinya ko gwohomba urundi naguruka ko rufise impungenge zo gutagira imitahe mbega mwe ni kihe kintu muhano urundi gwaruka kugira ngo nago rukura amaboko mu mpuzu twiteze imbere n'igihugu mu bisanzwe ikintu maze kubona kugwaruka guishi dufata umwanya wacu tukawononera mu bintu bidakenewe uretse kugira ubwo bwoba bw'imitahe hariho jewe nabo inzi n'ubu batanguye boca bandusha imitahe mugabo ugaca usanga sinzingira ntitwiyumvira kumwe simbona ntibashaka gufata umwanya wabo ngo bawukoreshe bicare bakoresha ubwenge bakora ibiruhisha kuko ibi ni ikintu cyose kugira ugishike ko birakuruhisha no kubwira ko n'ubu tuko turavugana navyutse 5h du matin niruka ngenda kurondera turiya mubona hariya mubona ngaha anye yego bakakubwira ati twashitse kaburirutse uragiye rero ikintu cyo gutinya ngo sinorekura ibihumbi nk'akarorero 100 ndandaza ivyema ngo noca mpomba nasanze ni ikintu ni nk'ingwara urareka ugakora akagiramo mugabo uriya muntu runaka kuko nivyo bihumbi 100 hari gihe uba wabihawe n'abavyeyi bavuga ati tumupime turabe atwereke turabaho ubwenge bwiwe bugarukira niyo wogenda ugahomba ugacugaruka ati je n'ukuri nahomvye mugabo akabona yuko wahomvye warushe kuko umuntu yaruhijwe n'ikintu n'imitsi iraranda ukabibona ati vraiment nubwo yananiwe yakoze yakoze rero je co notumira urwaruka naje ntaho ndigeza turacakinananiye twese tugafatana mu nda inaco gituma naka gapira nambaye aka ni Shadudu Shop iyi ni logo yiwanje gafise ama couleur atandukanye iyi nije nayo Envance ndicara ahantu ndayicapa ndavuga nti nshaka izoba imeze uku ama couleur ya naya donc mu jambo rimwe pour dire ni arc-en-ciel aba ibintu biva mu mice itandukanye biza byose bigana nko kuri wewe nico nariko ndatumira urwaruka tugiye hamwe twese tukegerana jewe nabigize muri sanse y'abakiriya biwanje kuko hazi wari we wese nabo wo mu Kirundo mu Cankuzo uburyo bukeya cyane bwinshi uburyo bwinshi bukeya bose turabakira kandi bampurizako rero tugiye hamwe tugahuriza hamwe uburyo je nibaza ko twoshika ku kintu gikomeye cyane tubashimire cyane mu gusozera mu ushobora gutanga adresse ukuntu Shadudu bashobora kumuronka nk'abifuza kumushorera ibi vyambago bo aha anye bunyene twicaye ni mu Gisandema zone Gihosha muri commune Ntahanga mu ntara ya Bujumbura umugwa mukuru nyene wacu Burundi ego hama ukeneye kundondera ndafise akanimero de telefone ndayikoresha kuri WhatsApp ni 79 704 440 ashobora kunyandikira akambwira ati ndakeneye ibi bivanye nuko nshobora kuba ntari ngaha hanye ubwo nyene kuko umuntu akora utu canke turiya ndashobora kumuha umwe muri bamwe babiri bakamukurikirana ati vugana n'uwo mukiriya arakeneye utuntu utu n'utu bakamufasha
ego tubashimire cyane kandi tubatera intege mu byo muriko murakora kugira ngo mushobore gutera imbere muri byose. murakoze cyane nongera ndabashimira nanje nk'amazina wanje tena kandi merci beaucoup. Tubashimire cyane, dushimire Shadudu yashoboye kwiyumvira ati reka nshinge Shadudu shop. Murumva ko hari ahantu ikaragera hadasanzwe kandi afise n'indoto yo gushika ku ntambwe idasanzwe kandi yo mu iterambere. Ndabutse ko mu kiganiro bita Widi kandi mushikizwa na Bishop TV Vaticanije na Jumuiya TV tubasangaho mukorera kugira ngo tubafashe kumenyekanisha ivyo muri ko murakora. Wowe ufite ivyo urakora wifuza ko bimenyekana, wifuza ko wagura akarere maze ibintu byawe bikamenyekana, ushaka kuturondera wabiciye kuri Bishop TV canke Jumuiya TV kugira ngo ivyawe ushobora kwamamara. Hanyuma je ndiko ndakora kugira ngo ndafashe kumenyekanisha ivyo muri ko murakora, ntera imbere. Wowe mu vyo uri kurakora utera imbere, maze twese dutera imbere, maze duteze imbere n'igihugu. Murakoze.